ekipe y'ije abakinnyi bagiye batandukanye hamwe na directeur sportif Berta ubona ko ari ekipe yagiye ku isoko mu buryo bukomeye cyane kabisa kabona ko ingorane zahora zihari zo kuvuga ngo nta mukinnyi satirizi dufise muri ekipe yacu ingorane y'umusatirizi mu striker typical number 9 zaje kuba zigiriki zitorego nyinshi Victor Gyökeres arashika muri ekipe ya Arsenal ariko Landry Arsenal ni ekipe bigaragara ngo igiye muri trêve international deje imaze gutakaza urukino muri zitatu yabwiza kuba iri kirakina batsinzwe na ekipe ya Liverpool umuntu agatangura aho nyene kwibaza ati ekipe ya Arsenal kumumenyereza witwa Mikel Arteta nyuma y'isoko bakoze muri buno buryo bigaragara ngo kubona ekipe ya Arsenal je kusoko muri bujya buryo ikaba yokora Mercato muri bujya buryo n'ibintu bitari bimenyerewe ekipe ikora miliyoni 85 ku musatirizi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ekipe igura Eze Ebereche mu minsi ibiri gusa muri transfer ekipe izana Madueke ekipe isingisha Zubimendi mu buryo bworoshe cyane ekipe igura ba Mosquera n'abandi bagiye batandukanye akabona ko ari ibintu byoroshe cyane muri ekipe yitwa Arsenal ariko na ekipe mu nkino zitatu baze gukira muri Premier League bagiye deja batakaje urukino rwa mbere no munsi hari chizere n'ubundi umuntu yogera kuri ekipe y'umugabo witwa Mikel Arteta na Chantel mujana no gutahukana igikombe uno munsi hubakiri chizere kuri ekipe ya Arsenal nino Mercato bakoze muri buno buryo ku basore b'umugabo witwa Mikel Arteta mu gutahukana igikombe muri Mercato yabo ekipe ya Arsenal Mikel Arteta maze igihe ariko aratwereka ikintu novuga ngo citwa inyubako zishashe inyuma y'igenda ry'umugabo witwa Arsene Wenger barazanye umugabo witwa Unai umugabo afise Aston Villa no musi umugabo w'umunya Espagne yatwaye za Europa League kwa Sevilla karahava zitatu zikurikirana twara ibikombe bigiye bitandukanye mugabo no munsi kwa Arsenal yaragezemo biranka kugira umunsi bahereza akazi umugabo witwa Mikel Arteta avanye na Pep Guardiola yari umwe mu bagize staff ya Pep Guardiola a revolutionner equipe ya Arsenal uno munsi equipe ya Arsenal turayiraba tukavuga ngo equipe ishobora kurivaliza na equipe yari yo yose wanashaka ikemererwa gutsinda equipe yari yose ni kumuzo umugabo witwa Mikel Arteta jewe gutwara ibikombe abantu ntibazosubira kuvuga ngo equipe kana kitwara ibikombe kubera bimenyereye none equipe yagitwaye umunsi wa mbere nayo yari ivuye equipe yagitwaye umunsi wa mbere ni kubera ari wo munsi wa mbere nayo yari gikiniye peut-être ko ari wo munsi wa mbere yari gikinira gitahukana nizitara gitahukana c'est pas dire ko zitogitahukana ahubwo intunganye yo kugira utahukana igikombe ipanze gute mu mwaka uheze no mu mwaka wundi warenganye w'imbere Arteta aramaze nk'imyaka nk'itatu ino sezo iheze yabaye ya gatatu jewe ko bwanje mbona Arteta yarageze kuba yotwara igikombe mugabe kama bipfa bayo wa kabiri ivyo umwanya umwe wamengo biri justifiable abantu bari ko ragusigurira ngo Arteta yabuze igikombe kubera nta mukinya afise ko mutsindira ivyo bitsindo nimba bukayose akayotsinda bitanu Martin Odegaard agatsinda bitanu Gabriel Martinelli agatsinda bitatu kwa Man City barafise Haaland abayatsinze 21 bakombenya ari batatu no bishikane mugabo uno munsi Arteta yarasubijwe Karance y'abakinyi muri equipe ya Arsenal yarabaye nuvuga ngo kimwe mu bintu bikora ko Arteta cyane kuvunikisha abakinyi ukavunikisha William Saliba ukamuvunikishanya na Bukayo Saka ukamuvunikishanya na Martin Odegaard zimwe mu nkingi za mwambaza equipe mugabo no munsi bakinye na Liverpool Saliba avunika ku munota wa 4 match itanguye akorokana mu mwana witwa Christian Mosquera umwana w'umunya Espagne aje kuba muri equipe ya Valence impeccable na Arteta yakuye inkofera akavuga ngo umwana mupira kinye urateye ubwoba wazanye Piero Incapi wazanye Eberechi Eze ari capable kugufasha kuri poste zibiri neza ku 10 canke ku 11 uno munsi no Martin Odegaard Eberechi akomeye na mahoro no Martin Odegaard Eberechi akomeye ntuzozura kwitwaza ngo urumva habaye Karance y'abakinyi ba kanaka kubera ari badufatiye runi muri equipe no haciye hiyongeramo rero n'ikintu citwa umwataka yitwa Victor Gyökeres none no munsi abarongozi ba Arsenal bobo boryoherwa no kumva ngo twemvestisa mugabo naco turiko turashikako erega noce ntangura kubaharura nkuko nabonye review wa Tottenham jewe nimba no muzi uri president uheruka igikombe muri 2004 iyo rokore kumva ngo watwaye igikombe udatsinzwe ntihagije hari zatsinzwe mugabo inyuma yawe zimaze kubiyoragura kakava Manchester City kiriya gihe utwara igikombe udatsinzwe ariko yikinira championship mugabe inyuma yuko imaze kuduga muri
English Premier League bamaze kuyora ibikombe n'ibikombe bamaze gushiramo Champions League bamaze gushiramo ibikombe byose bishoboka nawe uri Arsenal uracari aho urarindiriye ngo muracari mu nyubako inyubako kwa Arsenal zarahabaye hageze gusakara shira kwa mabati tube mu nzu yugaye bazanye Victor Gyökeres uno muzi nimba Arteta yobura ibikombe kwa Arsenal arabibura aca dusigurira ngo habaye iki squad yuzuye y'abakinyi batangura mu kibuga beza n'aba backup beza nk'abatanguye mu kibuga kuko namuzi je kumbwira ngo Martin Odegaard umubuze wogira ico wisiguza ufise Berchieze nta justification nimwe izo bikenewe nta nizo bihari ubu niwo mwanya rero kumugabo bitwa Michael Arteta wo gutwara ibikombe nkabona ngo nanabibura abe kondane ya umugabo waswe izina rya Julian Timber n'umudefenseur wa equipe ya Arsenal by the way n'umwe mu bakinyi bari mu rutonde rw'abakinyi bagomba kugwanira igihembo c'abakinyi bitwaye neza kumbure Landry amfashe bamuhinga bw'ivyo banzanire ruriya rutonde rw'abakinyi ndetse no rw'abamenyereza kuko ngoma kwanaliza ino Arsenal amfatiye kuri ibi bintu bibiri les nominés cyangwa se abakinyi bagiye guhiganwa agashimwe k'umukinyi yitwaye neza mu kwezi k'umunani ndetse n'abamenyereza bagiye guhiganirwa agashimwe k'umumenyereza yitwaye neza mu kwezi k'umunani Landry amfashe abinzane yari yabifatanye kugira ngo kumbure bidufashe kwanaliza ino equipe ya Arsenal fatiye ku majambo yitwa Julian Timber. Julian Timber ati bien que la défaite à Liverpool reste un peu une tâche ati nubwo gutsindwa na equipe ya Liverpool ari kimwe mu bintu twokwita tashi tuyite gute agachafu voilà n'agachafu ati je suis complètement convaincu qu'avec cette équipe nous pouvons gagner la Premier League après plus de 20 ans ati ndizeye cyane ko dufise uno mugwi dushobora gutwara igikombe ca Premier League nyuma y'imyaka 20 uwo witwa Julian Timber mu mwaka w'ugira gatatu yitwa umukinyi wa Arsenal kwini saison ya gatatu tanguye uko Yakoze saison ya mbere ashitse agacavunika presque toute la saison mu mwaka weze niwe yitwa ko yakinye gwego gwiza musore wa kera wa equipe ya Ajax Amsterdam mukinyi mwiza ashobora gukina muri Ajax Central aje no gukina ku nimero 2 kuko kenshi yakoje nko mukinyi wo ku nimero 2 aya majambo ya Timber aje inyuma y'amajambo yitwa Mohamed Salah mbere y'urukino rwa Liverpool na Arsenal naravuga ngo nivyo twebwe nka Liverpool twaratwaye ikombe mu mwaka weze mugabo twarongeye abakinyi benshi muri squad yacu cyo kimwe na equipe ya Manchester City ati jewe rero nk'umukinyi ndabona ko equipe ya Liverpool nubwo ndayikinira ntotinya kuvuga cyangwa se ntobura kubakwa kuvuga ko equipe ya Arsenal yiteguye ifise abakinyi bamaranye igihe kitari gito bongeyemo elements zitwa ko zari zikenewe ndababona nk'abafavori mu yitwa ko bogira gute botwara igikombe uwo n'umukinyi agira kabiri bigaca byongera ku kintu kigira gatatu cyuko buri wese abona ngo Arsenal dufise kuri Michael Arteta irafise sezo zitatu ziheze kabiri yabaye ya kabiri nyuma ya City n'incuri bayi ya kabiri nyuma ya Liverpool abantu bose ubona ngo equipe yakwiye gutwara igikombe ubwo basha bufise ariko irabuze ikintu bita umusatirizi irabuze n'ikintu bita squad yagutse nyuma y'ivyo bintu byose rero ubiteranije duhere ku kintu yitwa ko yagira abura mu myaka yagira ba ya kabiri squad yagutse batari bafise no musora ifise abakinyi babiri kuri chaque poste ni buri kuko uno musi ufashe Mercato ya equipe ya Arsenal bazanye Cristiano Ronaldo Mercato ya equipe ya Arsenal hamwe n'umugabo askwizira rya Andrea Barca directeur sportif irateye ubwoba abantu bose yagezwe bahindukiza amaso baravuga ngo ninde muntu yari yizeye ko Hogergi Arsenal igakora Mercato kuri no rugero kuko uno musi ugiye kora Mercato Yakoze uko vyagenze byose binje Kepa Arrizabalaga binje Cristiano Ronaldo binje Christian Mosquera binza Martin Zubimendi binza Victor Gyökeres binza Noni Madueke binza Berchieze binza Piero Incapie basora Reis Nelson yagiye munizanya kwa Brentford batanga Albert Sambiro Konga yagiye kwa Hamburg agurishijwe miliyoni 10 ariko kandi kwa Hamburg bace batiza y'uwitwa Fabio Vieira bari baratije kwa Porto mwaka weze banatanga uwitwa Jacob Kivior yagiye kwa Porto bivuze ngo ufashe abakinyi bagera kuri 8 binje muri equipe ya Arsenal nta mukinyi numwe yinje adafise niburi kwitwa indiscutable muri equipe yari mu makwezi Kepa yaratije kwa Bournemouth na equipe ya Chelsea yari indiscutable Norgarde kwa equipe ya Bournemouth yari ngende kwako Mosquera kwa Valence ngende kwako Zubimendi kwa Sociedad ngende kwako Gyökeres kwa Sporting ngende kwako umwe mukinyi do class mondiale yavugije DC aramerita no kwa yo twara gashimwe kumukinyi yatsinze ibitsindo byinshi akagashimwe ka Soulier d'Or européen Noni Madueke bon bien sûr ni ari titira ariko
dufashe muri structure ya Chelsea mu bakinnyi yaramaze kuba yiremera ikize cyo kuronga umwanya bivanye n'ivyo yaramaze kuba agenda yerekana muri equipe ya Chelsea ku ruhande rw'ibamvu byatumye rimwe na rimwe umwana azwi izina rya Cole Palmer akinjira mu 10 kugira ngo Madueke ari umwanya Eberechieze indiscutable muri equipe ya Crystal twe tubona ko ahubwo anasohotse hararengeranye wafatu yitwa Pierre Incapie indiscutable muri projet ya equipe izwi izina rya Livecontroller bari kumwe na Zabi Alonso umwe wa defenseur beza bakiri bato w'imyaka 23 Pierre Incapie nimba winje abakinyi ku bice byinshi bakiri bato bavise forme migwi yabo baringende gwako waguye effective wirinze na bya bibazo no munsi uvunikisha Saka kikaba ingorane kuvunikisha Saka ufise Madueke mupira barawukina nuvunikisha Martin Odegaard ufise umugabo azwi izina rya Eberechieze mupira barawukina nuvunikisha Saliba ufise Mosquera ufise Timba ukina kwico kibanza White yakinye zibiri barakina nuvunikisha Lewis Kelly ufise Carafiori basangiye poste ni sawa nuvunikisha umugabo azwi izina rya uno musore Gabriel Magalhaes ufise axe central equipe ya Arsenal nta kintu na kimwe erego ufise Benjamin White na Timba bose bashobora gukina muri axe ufise ba Incapie ufise Ricardo Carafiori bokina muri axe no ku numero 3 bivuze ngo Arsenal ikibazo cyo muri defense cyaratorewe umuti effective barayaguye ikibazo cyo mwataka bari bakeneye baramuronse uno musi niho navunikisha Gabriel na Saliba bose bakavunikira rimwe biramaye kuzana Ricardo Carafiori canke Incapie ukamwasosia ko Timba canke Benjamin White muri axe central ibintu bikagenda neza ibintu vyose twabona nk'ibibazo muri equipe ya Arsenal no musi vyarakemutse hagace yongera ko ikintu citwa ngo twarabonye aho twagiye turarushizwa nyuma y'imyaka 3 iheze tuba ba kabiri inyuma y'equipe zatwaye igikombe naco gituma ubona ko no musi abantu bose bavuga ngo Arsenal n'itsindwa na Liverpool ronse amanota y'ingenzi kuko yakuye kuri equipe twese tubona ngo ni umwaka wayo nayo nitakaza Chelsea zotakaza twese tuzovuga ngo equipe itakaje urukino bica bituma dutangura kwiyumvira ati aya manota bazoyera trapajyari ko tsinzwe na Liverpool ejo zitwara gute kuri City ejo zitwara gute kuri equipe yitwa Kanaka mugabo nubundi ndemeza ko nemeranye n'umugabo witwa Julian Timba gutsindwa na Liverpool iriya ni message bajanye nibaza ko umugabo witwa Michael Arteta yandikira ubutumwa buri mukiyo akamubwira ati genda mu gisaka ariko mwibuke tugiye ducavuye kuri objective twihaye tugomba kugaruka tugwiza kabiri ivyo dusabwa kugira gute dusabwa gukora nabivuze kuko ku kwezi ni bilan iri parfait kuri equipe ya Arsenal kuko ufashe bari bariko barayiganirwa gashimwe kabitwaye neza ku ruhande rw'abamenyeza ndetse n'abakinyi kandi rw'abakinyi equipe vise umugabo skizya rya Ricardo Carafiori harimo si umudefenseur ku ruhande novuga ngo rw'abamenyereza nivyo Michael Arteta harimo David Moyes harimo Arne Slot harimo Enzo Maresca ndetse na Regis Robri amenyereza equipe ya Sunderland mugabo no musiki ni kimenyetso gikomeye cyane nimba utanga Carafiori nimba Timba ile parmi les meilleurs joueurs kuko Timba yatsinze menga double kuri match ya iriya match batsinze Leeds United yatsinze double Carafiori nawe batsindiye kuri match batsinze Manchester United gitsindo kimoro ko match ya batsinda Leicester batsinda Leeds United hatsinze Bukayo Saka hatsinze Gyökeres 2 Gyökeres yatsinze 2 Timba 2 na Bukayo Saka batsinze 5 Gyökeres yatsinze ku gitsindo ciza tsinda no kuri penalty none na Timba araza abigenza uko birumvikana ko Arsenal bafise bilan nziza nubwo deja batsinzwe match kuzana umukinyi umwe muri aba bakinyi bagera ku 8 nivyo Liverpool kuzanamo babiri ugwe Kitige na Sosthene bagiye bafise 9 ku 9 ariko no munsi wanashibani n'abakinyi mbona munsi bashaka kunanizwa na Jack Grealish afise ibyaro biteye ubwoba mu minota 3 deja no mumenyereza we David Moyes yajemo bimwikana ko Everton bafise ibyaro vyiza uno munsi bafatana uvuga ngo uno musore Joao Pedro yajemo kandi umenyereza we azwiza Enzo Maresca yajemo kandi Pedro umukinya kiri mushaje muri equipe ya Chelsea naco mwagiriza ntagenda kimwe Chelsea yagize umusaruro mwiza Joao Pedro nabe remarkable Erling Haaland individuel mani mwiza ariko equipe irikira mu Deceva Mark Gay ni mwiza ndetse na equipe niza nyuma yo kurata test medicale iwe muri equipe ya Liverpool birumvikana ko ibi vyose nabizanye kugira ngo nkombine ndekane ngo nubundi Gehina nabonye ngo yaje kurata ibijanye na test medicale kwa Liverpool ende yego ariko binavugwa yuko equipe ya Real Madrid ishobora kuri target kugira ngo ku mwaka uzana y'imutwarira ubuntu equipe zikomeje kumurondera reka ntizirabivamo nabonye ko n'umusore Victor Boniface nyuma yo kurata test medicale muri equipe ya AC Milan byarangiye yigire kwa Werder Bremen birumvikana ko equipe ya Arsenal n'ubundi na agenda cyayibona nk'umufavori nk'uko na Timba yaje kubavyemeza nuko rero kuri equipe ya Arsenal bimeze
kuri ino ekipe y'umugabo witwa Mikel Arteta ndetse na Andrea Barreta directeur sportif no kurinda tukara uburyo biza kwa bimeze muri Manchester United bobo Mercato yaburavye uburyo yagenze nibaza ko atavyinshi byakozwe ariko kukanyuma